ni kibazo gushika uno munsi abarundi bakigira ibanga. Ariko twebwe turavye ibiharuro turavye amankete twagize hariho abana baheba amashuri kubera iki kuko agiye mu butinyanka. Agiye mu butinyanka mu gihe abavyeyi ataco babimubariye ko, mu gihe abarezi bariko barigisha ataco babivuga ko, mu gihe no mu kibano kiguma ari banga. Iyo umwana rero bimufatiye imbere y'abandi ataravyiteguriye, abandi bana baca bagira bimwe byo kumuhoga bati yakuze n'amajambo menshi agacagira isoni zo kugaruka. Abandi yamaze kumenya ingene bigenda mu kwezi kw'ingene kumeze bimwe twita cycle, acagira ubwoba ati konja itariki imwe reka itarike zitatu agaca ziba iminsi imbere ibiri avyiteze, amaze kujayo naho nyene agaca asura agasiba iyindi minsi ibiri kugira arabe ko bihera. Urumva umwana w'umunyeshuri w'umurundi kaza Kenya adashobora kuronka bimwe twita cotex mu rurimi rw'igifaransa, aca amara iminsi 4 mu kwezi atiga. Muri année scolaire mu mwaka w'ishuri harimo amezi 10 azomara iminsi 40 atize. Urumva rero tuvuze ngo reka turabe ingene abahungu biga n'ingene abakobwa biga, ucumva ko umwana w'umurundi kazi adakingiwe vy'ukuri uko biri. Hanyuma hagaca haza n'ikindi, niyo ari muri iyo ngorane ntabibwira umuvyeyi kuko ni ca kibazo mu rurimi rw'ikinyamahanga bavuga ngo ni tabu cikinyegezwa, abona sivye agaca avuga ati umwana wanje aranka kwiga. Umwigisha nawe akabona yasivye ati wa mwana uranka kwiga urasiba. Urumva rero ni kibazo kitavugwa na hamwe. Twebwe rero ico twarabonye ko kiri ntambamye ku murundi kazi. Ibindi bihugu bimaze gutera imbere, hari ibihugu ico kudufise umugambi tuberculosis imiti twironka ku buntu, sida imiti twironka ku buntu, na kite no kuvuga ivyo bategereza gukoresha abana babigeme bategereza kubihabwa na leta ku buntu ata amafaranga abanje kuriwa. Kugira iruhande y'ivyo hari ingwara nyinshi zifata abo bana babigeme, no kuvuga ingwara zifatiye mu gimba cirondoka, zimwe z'ama infection. Kubera iki? Ubwa mbere ho uko bitarava mu muco bakamesa n'agashambara bakoresha mwijoro, bagaca bakabika ahantu yishije muri obscurité, ageze uso agakoresha karimwo imidite no kuvuga karimwo ingwara, kakamutera ingwara ko nyene. Urumva rero hari hageze ko igihugu abarundi dutahura yuko abana babigeme hari ahantu badakingiwe. Twebwe rero nkishira hamwe gitaye ineza y'abana turiko turakora ku buryo bubiri. Icambere nuko dusansibiriza duhimiriza abarundi ko bakwiye guhindura ingendo. Umugabo iyo aguze uniforme n'amakaye amenye ko ico kiji ruhande ku bana biwe. Hanyuma ikindi kigira kabiri turiko turakora ubu tugiye cyane mu mashuri gukora ico twita serviette hygiénique intime, no kuvuga udukoresho dukozwe mu buhinga bumeze neza kandi ngaha mu gihugu tutabanje gukoresha ibivuye mu mahanga kugira ngo ntibizimbe. Ico ni cambere. Ihigira kabiri kugira abana bakenye cyane b'abanyeshuri turabe ko dushobora kubaha ku buntu, ariko cyane ntumbero nyamukuru no guhimiriza igihugu, no guhimiriza abafata ingingo, guhimiriza ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bamenye yuko mu byo bafise mu maprograma bafise hari ico batarakora. Wosigura gute ingene baduhimiriza ko umunsi wa gatandatu ngo wanyuma ari umunsi w'isuku, isuku mu mabarabara, isuku aho duterera ubucafu, mugani tukoreshe isuku yahava ubuzima, isuku yaha abana baremegwa. Urumva ni ikintu dutegerezwa gufata nka nkama, tugifata nk'iteka.